umuntu umwugamitse yigamye mu nzi wawe hari ikintu uramugaburira ukamucanira umuriro agasusuruka. Nikora yuko kenshi tuba kumwe duhari turigagiza impano zitandukanye kandi je inforo yiwanje no kubwira ngo niko nibuka iyo navuye kandi kubera ko nibuka iyo navuye ndazi n'abandi bifuza kuva iyo bari. Yes sir, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bivaye naho hereye uri kurakurikirana Gadi Official TV. Ici c'est Jean Fleury Bigwis kuri microza Gadi Official TV. Tubasaba imbabazi ku minsi mwari mumaze mutabona ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Gadi Official TV. Tubamenyesha yuko ubu bigiye kugenda fresh sana, muze murakurikirana Gadi Official TV. Cyo nabasaba gusa umuntu atari yabonesha afite ngaho hepfo ku gakengeri azabana notification yose ibintu bigiye bitandukanye muzabana kuri Gadi Official TV. Guys, no munsi nagira ibakwe byo guhura n'umu artiste wacu dukunda kandi azi namwe mukunda. Icyo nabasaba gusa akayabagu kenshi kuri kino kiganiro tugiye dukorane nawe sundi ni MB Data. MB Data ni Butoyi Moise. Reka ndamwakire kugira dushobore kuganira ibintu byinshi bitandukanye na cyane cyane kubijanye na career yiwe. MB Data ndakwakire kuri Gadi Official TV. Murakoze cyane. Murakomeye. Umunsi wagenze neza. Wagenze neza cyane. Okay, ni byiza kweli. MB Data gatonda kubaze kubera iki kwitwa MB Data? Je kwitwa MB Data niko ko byari bikwiye ko nitwa MB Data. Mugabo ni ncamake y'amazina yanje. Cyane vuga ncamake y'amazina yanje kwera M ni Butoyi, ni Moise, hama B ni Butoyi. Hama Data nambari ibintu bijanye n'ibintu by'amamega nyene. Ko kira muntu wese afise ingena abavuga ati ingene nkora canke infoni ihangiro nihaye mu ncamake. Okay, turumvise isigura y'izina ry'iwe MB Data. Ntuze narakumenye Toto Town. Yo ntunze aho nyene ntaguciremo gatoyi kumenga indirimbo irimo Olga asanzwe agira karaoke na Kabul bose bakora karaoke aho nyene nce ni ikintu gatoyi kuki MB Data akunda cyane kuzana abantu b'abakobwa novuga abadada bagakorana igikorwa abadada batamenyerewe cyane. Ego Olga aramenyerewe no wakera ariko ugasanga abantu benshi tutazi fatiye kuri Olga ariko hari n'abandi tuzi ba Bebe Beshu ba Noria biza gute bro. Nikora yuko kenshi tuba kumwe duhari turigagiza impano zitandukanye kandi je inforo yiwanje no kubwira ngo niko nibuka iyo navuye kandi kubera ko nibuka iyo navuye ndazi n'abandi bifuza kuva iyo bari. Okay, kuvuga aho nigeje gisubwa ngo ibintu byatara ariko ndabishima Imana kuko iyo navuye ni kure cyane bro. Hama nkaba nifuza yuko indabirano James Fise uko yagiye ahabona nanjye gerageze nubwo ntushobora kubikora kuko bitegerezwa kuba burya umuntu kugira ngo akore ikintu cyemerwa cyangwa kiboneke cyangwa agire hit byose bivana n'umwanya kandi kavana n'igihe Imana yiteguye ko bitegerezwa kuberamo. Okay, ndabikora ku mvo zo gufasha zijya tala ziri muri quartier cyangwa zijya tala zirishije zitaboneka. Ariko ndibuka mugisohora ijya ndirimbo muri kumwe na Olga mujya mu magaba mwarashoboye gukora emission mu nyuma Noria baramubaza ati wewe ubona gute MB Data eske muzoguma mukorana canke ni washatse kukugira kumufasha gusama uce wandaniza munzi wawe? Mu bisanzwe ntaguciriyemo kumforo ya nawe house kungena imeze kuvuga nawe house kuba silebo komtere ni nka kujya ushobora kuvuga ati turakugamika imvura ikiragwa hanyuma imvura yamara guhita tukakurekura ukagenda mugabo umuntu umwugamitse yigamye mu nzi wawe hari ikintu uramugaburira ukamucanira umuriro agasusuruka. Niyavura byakindi cyangwa n'abandi bavuze ngo kera ngo umuntu ngo ari ku nzira yarashoboye gukomaga hageze bakamwakira. Natwe niko twashatse kubigiriza bya nawe house no kuvuga n'inzu yakira abantu bafite ingabano zitandukanye mu mwanya wabyo kandi mu mwanya bikwiranye kugira ngo agaragaze icari niyaza kuza gusohoka aze gusohoka asohokanye inforo afise n'inzira cyangwa afise n'inzira ishobora kumushikana kuce mfuza gushikana. Donc we wabikora kubwo ubufasha kubafasha kugira bagira byose ndabikora kubera kugira ngo ndabafashe hama bisigaye nabyo kugira ngo ashobore kuguruka. Eski iyo ntuze umbwiye ni wa house ni management cyangwa ni groupe iraho? Amaze kugira ko atari nka management mugabo ni nk'inzu y'ubufasha kugira ngo dufashe ingabirano impano nk'impano zitandukanye ndabivuga. Nari nashatse kukubaza yuko MB Data bafise management abarizwamo
bisigura yuko ari ubufasha hamwe n'abandi mushobora kuba mufashanya. Oya ubufasha dufasha n'abandi je no kuvuga fise manager ni ariwe Brand Smith. Okay. Ni Brand Smith dukorana mu chama. Aho nyene hari ikintu nciye nibuka gato ndibuka barakoranye ikiganiro na Landry Promoter, my brother Landry Promoter, ndagusuhuje nibaza ko ibintu bigenda fresh. Mwarakoranye ikiganiro na Landry Promoter, muri ko muravuga ku bintu bijanye na Brand Smith yuko hari indirimbo mwakoranye. Landry ndibuka ko avuga Brand Smith atinya na kamera ukamubwira ati muzomwumva, ariko iyo ndirimbo twarayindire ntitwize tubibona byagenze gute? Iyo ndirimbo igiye gutangura Okay. Exclusive news ntahandi muzosanga atari kuri Gadi Official TV. Mwana mfise yuko tugiye tumenye ibintu bishasha na cyane bigiye kuza kwa MB Data. Urumva MB Data bisigura yuko Brand Smith ariwe bakorana ibikorwa vyiyo vya misi yose. MB Data byarashitse aragira ikibazo arahindura konti. Sishaka kubaza vyinshi kungene konti yahindutse, ariko nashaka kumenya eske guhindura konti nta kibazo bya kuri kariyera MB Data, nta kibazo vyateye kubijanye n'ibikorwa asanzwe akora. Ubwambere byarisha ibintu byinshi kandi sije nayihinduye byatewe n'ingorane narimo, kandi buri gihe bakugira ngo iyo umuntu avunitse ni hamenye ingene atambuka. Rero vuga ko uri kano kanya ntaco byishe kubera ko hari ikintu kinini nabonye gisumba ico nasize. Gusa bari handi bakubwira ngo urashoye kugamikwa mu bwatsi bwamara gusha niho uza kumenya agaciro k'ibandi. Rero je ndibaza yuko Imana yafise impamvu yashatse ko bijya biba kugiye cyo gituma je ingorane z'uko zomba ko gute ushe gushabura umuntu ngo yangiriye nabi. Oya, hari umwanya Imana ikoresha abantu kugira ngo bakore ibintu kugira ngo idushikane ku migambi yacu. Okay. Imana niyo nkuru. Hama MB Data ari mu bantu tuzi yaciye iminwe novuga yaba promoters benshi, abantu basanzwe bafasha abaririmbyi, twavuga nka DJ Pole, tukavuga ba Amiri n'abandi dushobora kuba tutamenye imbo bahari. Nihe experience ihari yo gukorana n'abantu benshi batandukanye bifasha muri carrière yawe, canke ingaruka bya byaragize nziza canke mbi? Hari ikintu cishi, ikintu bigenda birafasha. Ingaruka nziza nuko ugiye urahura n'abantu benshi mu bikorwa mu kazi, hari abaguca intege, hari abagukomeza, hari abagupfuza kuhenuka n'abipfuza kubandanya. Urumva nizo ngaruka hamwe na avantage umuntu aba abona muri ako ababona muri ako guhura n'abantu benshi batandukanye. Okay. Hama ikintu nashaka kubaza, haraciye iminsi migera kuri 8 habaye ico kiganiro, sinzi ico cyari kigamije, ariko cyari kiganiro cyarimwe ba Hasco, Edith Kimana Sen, manager wa band, CEO wa Band Boy, baravuze ikintu yuko bariko baravuga ku bijanye n'abaririmbyi muri rusange. Baravuga yuko umuririmbyi yari umuntu wo kuririmba hama agatanga produit akayiha abasanzwe, nukuvuga abafise abamufasha bakamufasha kuyidandaza nawe akaba ari ngaho aririmba. Eske kuri MB Data ico kintu abona ari ni kintu aragikorera ko ni ikintu cyari gikenewe ku muririmbyi? Je no bakarega ibintu byose birashoboka mu gihe leta idufashe mu mugongo. Dusangwe naho leta kugira ngo idufate mu mugongo nuko tumaze kwanda kwifata mu mugongo. Erega barasha dufata nk'abanyabugenegene, uco tucumvikana. Barasha dufata nk'abanyabugenegene mu gihe tukiri nk'abanyabugenegene, urumva mugabo je n'umunyabugenegene n'umugurambeshejeho ndamenye umuryango mva byose ndabimenya, kandi muri ibyo byose bari namfasha byose bigashoboka. Je novuga ko ibyo kuvuga ngo produit ziri fini bakazitwara akazigira iki, ibyo byose nibitegeza kwicarira mugabo tumanze dutahore kwanza turi igiki cyangwa icyo turondera n'igiki. Nta kindi kirenze ico bro. Okay. Ariko turondere solution taramenya problem. Ifo kumenya problem kwanza amatugatora solution. Kuko twa ikintu kitwice twabarundi twifuza gutora inyishu y'ikintu tutumvise n'ikibazo cyangwa tutanze n'ikibazo. MB Data ni umwanditsi mwiza, yandika amajambo meza anonosoye kandi amakuru amatwa nsumira. Narafise ko MB Data ari mu bantu baticara ahantu ngo bandike, ariko ide zizira muri yaragi muri studio yagiye kugira kuririmba. Eske MB Data kugira ngo ide zo kwandika zize, kuko turumva ko kesha arimba ibintu bibaho, ibintu bisabiranye no mu buzima busanzwe. Ni ikintu kiba cyabaye akashimvira kwandika ico kintu canke uragenda muri studio ugasanga beat iri ngaho hamukacitera wi? Bro, je ikintu novuga ngaho nshobora gushimira Imana, kavugira Imana ati Imana warakoze, nanje gituma binanira kugira ngo nigire wahadari. Kora ko nziko nawe ntaguze nce gituma nane nshobora kwishira hejuru kubera ko ikintu cyose kizira umwanya, kuko Imana yamaye nashobora kugihereza uwundi, nce gituma biba bisaba ko muraca bugufi. Novuga ko nanje batabyonzi
atabyonzi kandi ugene biba nanje nagerege nicaragumbiriza indirimbo ngumva kumenga nyene siniko nditaho urundi ariko gusa ico nkora nashima Imana kubera ko yo nitanga kandi nizi impamvu yabikoze. Okay, igituma nenda kwaje ico kibazo ndibuka ko ugisohora ijya ndirimbo yilekelemo hariko haranuganurwa ibintu yuko MB data muri famille bitari kujyana neza ku mugoro wiwe ndibuka ko waguze nigano kabibeshiza ati sivyo eske nico gituma nenda kwaje nibaza ko ushobora kuba ubikura ku bintu biri kubera ko bako personnel canke ari amagambo y'abantu vuga ati reka nce nandika. Boje mu kazi kiwanje simbanga mu muryango ko umuryango urukwaho n'akazi karukwaho. Okay. Kuvuga kirake cyose no kukigabura. Okay, aho ni vyiza hama tukinyene kuri carrière yawe MB data ntidukunze kubona cyane mu biteramo bitegurwa. Eske hoba hariyo ikibazo cyo gutaronka amadil canke hoba hari ikibazo cyo ko MB data aronka amadil bivanye no kutumvikana cyane n'ibindi bintu bigatuma tutamubona ku biteramo byinshi. Ikibazo cy'amadil ahubwo ni ikibazo cy'uburyo. Uburyo. Ikintu cya mbere kito tuba twebwe abarundi abarivyo abarundi tubona iterambere cyane tukabona ibyo dukora ko bigenda neza. Cya mbere n'urukundo. Urukundo. Donc ingeso yo kuvuga ati je shaka kuzo ko mari je shaka kuzo ko mari jewe iyo ngeso nituma n'umuziki utazofite imbere. Mugabo uzotera imbere kubishaka kandi kumfisi cyakurikira impamvu yamutumye bikora bisigura ko MB data ashobora kubona ati jewe nivongezeko bivaye n'uburyo bari ko barampa hakaba harandi dufate batoyi banjireka si nkavisa ndiko ndicira abandi jewe jenyene naho abandi batoba nta mutoya mukaza baho bose ni bakuru maze kubukoranya abantu bashe barenga 10 ubukuze je no vuga ko umwuga w'umuziki uri gukomeye. Okay, MB data tugushimire ko waduhaye umwanya tukaganira twizere yuko ico gikorwa cyanyu na Brian Smith tugiye kukironka vuba. Ego ndibaza vuba bwango murakibona. Okay, bakunzi ba God Official TV turabashimiye abamaranya kanya natwe tubabwira yuko mwobandanya mudushigikira, commentaire zanyu turazikeneye, like zanyu turazikeneye ndetse no gusangiza abandi iki kiganiro kugira ngo dushobore kugera kure. Tubabwira yuko tuzashobora kubanyoteza ubunye tuzaturabaha ibintu bigiye bitandukanye cyane tubazanira abantu mba mukeneye nico tuma dukeneye commentaire zanyu ari cyagenze neza mukitubwiye ni cyagenze nawe mukitubwire nimwe mutwubaka nimwe dufise turabashimira abamanye umwanya natwe ciao ciao.